bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana naho muherereye canke bivana n'amasaha muriko murakurikirana kino kiganiro cacu. Nizera yuko mukomeye nanje ndameze neza. So no musi rero muri BDUSA twabateguriye ikiganiro ciza cane, ikiganiro twise Love and Culture. Canke se amour et culture ko bazi igifaransa. So kuri mikro ya mbere ni Brenda Kajor, kuri mikro ya kabiri turi kumwe na Felix Kahongo nkuko mubizi. Don't let your dream be a dream, you should make your dream true. Tukaba turi kumwe rero n'abandi batumire abademu beza cane batagase nkuko mubibona ngaho imbere yayo. Turaza kubaha umwanya kugira ngo nabo babaramutse bongere babidondore. Uno musi rero twabateguriye nkuko twabibabwiye ikiganiro Love and Culture. Muri iki kiganiro twateguye yuko tubayagira kuvyerekeranye n'inkwano. Inkwano ni iki, kubera iki inkwano, kwiki zitangwa gute, bafatiye kuki, ibintu nk'ivyo. So ntabarandiriye rero reka duhe kaze abatumire bacu tubakire banabidondore banabaramutse. Turabakiriye cyane muri BDUSA. Murakoze cyane. Ameze neza Cyane gose. waraye gute? Naraye neza. So urashobora kwidondora abakunzi ba BDUSA ukanabaramutse. Ndabaramukije cyane abakunzi ba BDUSA hamba nkaba nitwa Nadege Wimana. Felix urashobora kumufasha kunyakirira ujya wundi mutumire? Turakwakiriye muri BDUSA ugirwa ko unababwira uriwe kugira ngo abatakuzi bashobore kukumenya. Murakoze cyane. Turaramukije abakunzi ba BDUSA aho muri hose muryoherwe cyane. Hamanitswa Krista Saint. Krista Sentia uri umurundi kazi kataka kazina k'ikirundi numva. Ishimwe. Imana ishimwe. Wow. Hama abakunzi ba BDUSA nkuko mugenzanje yabivuze ikindi ca kiganiro canyu ca kiganiro cacu Love and Culture abandi bavyita ngo ni dote ya nico tugomba tubahe kuri uno munsi kugira ngo bishobore kweshanja ivyiyumviro. Hari abavuga ati dote irakwiye kuba, hari abavuga ati bihagarare ubukene bwarateye, harimo ubusuma ubujyajya. Ico rero nico tugiye kuyaga kuno munsi. Yes, dutangura n'ikiganiro cacu reka ngira ko abazigize na Deje kuri wewe bavuze inkwano cyangwa se dote n'iki. Mu bisanzwe twumvise inkwano novuga yuko ari agashimwe. Yagenda bitahura nk'agashimwe baha umuvyeyi. Yego. Uvuze agashimwe baha umuvyeyi bagaha umuvyeyi uwahe? Hariho abavyeyi usanga abavyeyi b'umuhungu, abavyeyi b'umukobwa. Ubushatse kuvuga iki? En fait mu bisanzwe tumenyereye bakunda kugaha umuvyeyi w'umukobwa. Ariko mu bisanzwe bose barabavyeyi. Haba umuvyeyi w'umuhungu yaribarutse umuhungu, haba umuvyeyi w'umukobwa nawe yibarutse umukobwa. Mu bisanzwe rero bamenyereye kugaha umuvyeyi w'umukobwa, ariko ndibaza yuko bose bari bakwiye agashimwe. Kubwawe none wibaza yuko ako gashimwe bakabaha kubera iki? En fait tuca dusanga ngo nuko umuvyeyi basi umuhungu yatwaye umukobwa bakaca bagaha umuvyeyi w'umukobwa juste ngo abakwere ibintu nk'ivyo. Ariko je vraiment ibintu nk'ivyo sindavyemera cyane gose. Reka nibarize Sisi ngaha akabazo gatoyi. Sisi wowe wibaza ko ari iyihe mpamvu ako gashimwe bagaha umuvyeyi w'umukobwa? Sinovuga ngo nagashimwe mugabo antukanyene ni ibintu bitegerezwa kubera umwana w'umukobwa urumva sigupfa kumutwara. None ko tuzi ko umuvyeyi w'umuhungu aba yarareze ariko bagaca bagaha umukobwa, ni kubera iki? Iyo ni imico y'abarundi kuva kera birazwi. Niko bimeze. Entre ta Cynthia yaravuze ngo sinovuga ngo nagashimwe. None kubwawe kubera wuvuze ngo ntovuga ko aragashimwe, kubwawe inkwano iki? Inkwano novuga simva ko noswa ko aragashimwe mugabo ni ikintu gitegerezwa guhabwa umwana w'umukobwa, nako guhabwa umuvyeyi yibarutse umukobwa kugira ngo basi n'umuvyeyi kugira ashobore kwishima abone ati umwana wanje agira ave mu rupango
basize n'akantu. Sorry gato ndafise akantu ngomba kuvuga. En fait jewe kubera ko numvise nagashimwe gome nagashimwe c'est bon. Ariko rero tugoma turaba ko gashimwe kera katangwa gute. Uno musi gatangwa gute. Nikihe kintu baraba kugira ngo bashobore gutanga ko gashimwe. Felix gato tutaraja kuri ico hari ijambo na deje yari yavuze ngo wewe ngo ntavyemera neza pour dire que umenga ko gashimwe nikotangwa ibintu nk'ibi katubanze tukwibarize kweri ki wavuze ngo wewe kuri wewe ntavyemera. En fait impamvu navuze yuko ntavyemera neza bavuga yuko baba bashimiye umuvyeyi yibarutse umukobwa. None ca nibaza eske umuvyeyi w'umuhungu nawe ntiyibarutse umuhungu kubera iki nawe utoshobora kuvuga ati natwe tugirira duhe agashimwe umuvyeyi w'umuhungu parce que bose nabo gushimirwa. None kubera iki baca bahitamwo kumva yuko agashimwe gakwiriye umuvyeyi w'umukobwa gusa. Urumva yuko ari ibintu bitari normal. Kuri wewe uvuga ati jewe uzoza kuri gusa nzogenda. En fait nk'ukuntu no bivuga inkwano ubu dusigaye tubifata kutariko. Inkwano dusigaye tubifata nk'ikiguzi. Rero ariyo mpamvu jewe ntaca ngenda kubihagarara ko cyane cyangwa ngo ndavyemere gose 100% parce que ubu basigaye banicara bagaciriranira. Eske none nk'ubu kumva yuko umukobwa n'umuhungu abavyeyi b'umukobwa n'umuhungu baraciraniye ngo umukobwa wacu ngo duhe 1 million ngo duhe 2 million ngo ibintu nk'ivyo alors que umuntu umva baramudandaza c'est-à-dire que aho umuhungu nawe yoshobora kugenda akaca mwica ntiyamugutse ya rero niyo mpamvu novuga yuko niyo mpamvu iyo nkwano ico giciro si bumva yuko ari agashimwe bareke guciranira hama kandi si obligatoire parce que ibintu ayo nkwano bariko bayigira comme obligation ugasanga niyo mpamvu usanga abahungu bubu bitinya bakovuga nje ntiharagira ko ndongora alors que ageze muri 40 yarakwiriye kunovuga ngo kurongora kare aronke kugira ategure by'umuryango wiwe kubera iki abayumvira se umukobwa nshaka kurongora bariko bambwira asaka 4000 nzoyakura he urubanza ruzokorwa gute aca biheba kurongora bisigura ko rero ntivyari bikwiye yuko habaha ngo urumva ngo dote ngo juste ngo na mahera ya naya iki habakwiye kwimvira okay twebwe turakundana juste ico kirakwiye dushaka kubaka urugo ivyo birakwiye hama nyambaraga agasimwe ugasimwe mushaka n'umuhoza nakavuga ati je umuvyeyi mungu kubera yatuvyariye umuhungu tamugabiye telefone azo barakorera umuvyeyi w'umukobwa nawe avuga ati nanje ndagugabiye c'est-à-dire que agashimwe ni ikintu cyaco cose si ngombwa amafaranga kandi nta fixation gusa gato uvuze yuko impano yo baragashimwe nenga sinzi kubera umenga sindavyemera neza ko kubaragashimwe kamutere kubera yuko ana hajya anya naho iyo mpano iba yatanzwe wewe warohejeje kuvuga ngo papa ngo bahagashimwe ngo umuvyeyi w'umukobwa gusa ngo n'umuvyeyi w'umuhungu babe bakwiye kumuha agashimwe turabiye rero kuri ico kintu c'agashimwe hajya iyo urubanza ruriko ruraba umuhungu aba yateguye agashimwe sinzi ko muhora mubibona umenga babikora dote ya umuhungu aba yateguye agashimwe aza guha abavyeyi b'umukobwa ariko kandi n'umukobwa aba yateguye agashimwe aza guha abavyeyi b'umuhungu none umva kuri kote zose bataba bahanya agashimwe inkwano rero ikigaruka ikaba agashimwe gute kandi ubushimwe baba bamaze kuha ya niyo mpamvu rero cya dusanga inkwano kumbi ntinakenewe ya parce que muri ujya mwanya ku mukobwa ararondera agashimwe juste kuri kote yiwe akarondera agashimwe azoha kote y'umuhungu en même temps umuhungu ararondera agashimwe azoha kote y'umukobwa rero nibaza yuko ya dote novuga ngo yantuze yankwano ikenewe parce que bose bahanye c'est-à-dire que mu gihe abuze bicaye bakicara bakadiskita ngo urumva ngo cy'umukobwa wacu ngo sero ngo n'amashure ngo sero niki ngo sero ngo n'ibintu nabiriya ngo dukeneye ngo 2 millions ngo 3 millions c'est-à-dire que nikiguzi ashobora kugenda akamukata akavuga ati sinaramuguze ufite ngiye kugura telefone bakambwira ati jewe itelefone ndayishaka ko 300,000 mu gihe ndi pour kuyigura naho no cangeda nkaca ndayimena niyagwanje niba bakwiye gukurikirana umukobwa rero ngo urumva ngo iwawe ngo bimeze gute kuba parce que baba bamugurishije
ya naho uca ushaka ukayigurisha cyangwa ukayigabira umuntu jean ushatse kuvuga ati mu gihe umuhungu aba yakoye umukobwa naho yoca ashaka nawe akamukoresha ku wundi muntu cyangwa akamugabira umugenzi wiwe Cynthia na deja yejeje kuvuga ku ruhande rwiwe yuko inkwano itabikenewe wowe nawe bivutse kwiga oya en fait like ndumviriza hariho agashimwe utegeza guha umwana w'umukobwa akote donc y'abavyeyi biwe kavuye ku nyene yaje donc umukobwa araha agashimwe abavyeyi b'umuhungu donc bambaye nabukwe na sebukwe n'umuhungu agaha agashimwe abavyeyi b'umukobwa eske ako gashimwe baba bamuhaye sinibaza ko kazokwamaho ikibazo ni iki inkwano irakwiye gutangwa kuri wewe ubibona gute kuko kuri na deje yavuze ati amapa ndabona ariko itakenewe arasigura n'impamvu kandi zumvikana kuri wewe nawe irakenewe cyangwa ntikenewe kuri jewe birakenewe cyane kuko bituma just ubuteye iteka abavyeyi bawe uri umwana w'umukobwa burya uvuyeyo uko yani atakintu kibaye cumingo nyene abavyeyi ntibaretse bakandi bategeza kuba baravuga ati none umwana wacu aragiye baramutwaye uko jewe sinovuga yuko inkwano irakenewe en fait kuri ico kintu Cynthia yavuze none nca nibaza nanje eske none abavyeyi b'umuhungu ntibaretse urazi na jewe nunganye gato ku kintu sisi yaravuze uko jean agenda kubera yuko umuhungu urabona kenshi hariho n'abahungu ubu unyu usanga bubaka hajya nyene iwabo ku bavyeyi biwe ugasanga yarubatse akazu ku ruhande akarongorera aho nyene je impamvu nibaza yuko nanje inkwano yoba ikenewe ku ruhande rw'iwanje urumva umuhungu wewe aguma iwabo sivyo nta na hamwe aja ariko umukobwa dizo je mvuka Ingozi sivyo ariko urashobora gusanga ngo ndongoye ngo Bubanza ngo Bujumbura ngo Makamba uko urabona ariko umuhungu we waguma iwabo jewe ndava muhira ndafasha urugendo rurerure nzomara imyaka nasuye kubona abavyeyi banje kuko no kugira nsubire muhira kuramutsa abavyeyi ndinda gusaba urusha umugabo kandi anyankiye singenda rero wewe ariko Brenda agomba kutujaniranya hariho n'abataba muhiri wabo usanga baba ahandi hantu kure arabahungu reka nazo nenda kubaze umva usiguye yuko kubera iyo nkwano ayo mafaranga bumvikana niyo dire ugiye kuba kuri uwo muntu juste wewe ntaco basidufate yuko umuhungu yubatse impande ya mama wiwe cyangwa na papa wiwe bisigura ko ayo mahera batanga nayo kubera yubatse impande ya mama wiwe bagumanye na mama wiwe cyangwa ko hariho n'abantu bayatanga kandi bagiye gupanga umwe akabavuka Ingozi undi nawe akavuka mu Kayanza bose bahuriye Bujumbura bose kaca bengomba umva bose nta numwe impande yo muhira mugaba akasaba ngo kuyatanga none ayo mahera batanga nayo kubera yubatse impande yiwe cyangwa oya mwico gihe naho umuhungu aba yabishatse arashobora kubavuka mu Kayanza nkuko bivuze mbwa akavuga ati je nshaka kuja kuri Bujumbura umva ni kazi kiwe niwe yaba yabishatse nta muntu aba yamwobrije ngo genda ubi Bujumbura ako jaranyobrije utegerezwa kubaho nshaka jewe okay ndafise ikibazo rero mbwira none eske nawe inkwano ni novuga ngo wiharura yuko ari kiguzi c'uwo mwanya novuga ngo ciyo ntuzi uwo mwanya ugiye kubaho hano uri kure yo muhira nanje ndakubagize nabi mukabo we ntufise uburenganzira bwo kumbaza kubera nari umujournaliste ni kubera kugira nanze ntahukigwe kubera nanze ntahukigwe neza impamvu niyo kuvuga ati ntahuza mugapana kumbaza I'm sorry jewe nkuko novuga kugira ngo dushobore kubona inkwano ni iki byosaba yuko nkuko ikiganiro ari love and culture byosaba yuko tugaruka mu mico ya kera inkwano bayitanga bisunze iki mbe ubu bayitanga bisunze kera batanga iki no musi batanga iki nko kuri na deje arabona ko kera batanga iki en fait kera batanga harabo baha ibintu bivuga ngo amasuka ibiki bakagira kandi umuntu kugira kera bamukwe baraba ikindi baraba umukobwa w'akaranga ikindi naco baraba eske nyamba uwo mukobwa ndamutwaye azoshobora kuko kera abantu bakunda kurima cyane rero bararaba ati mbe umukobwa dutwaye sikinebwe bararaba ati none ko je mfite itongo kwana akaraba akabaza kuko kera murabizi yuko umuhungu ntiyarazi n'umukobwa juste ni papa wiwe yashobora kugenda akagira akatohoza hama akamubwira ari we anamubwira
zitaduze gukwa uwo muntu haba hariho abantu bita baranzi. yes Yeah. rero niyo mpamvu ntibaraba ngo iki n'iki ahubwo baraba ibikorwa ntibigera baraba ibikorwa uwo muntu ashoboye ese arashoboye kurima ikintu cya kera vraiment baraba ikintu cyo kurima udashoboye kurima ugati umukobwa ni kinebwe tumuzaga ya sisi uwo nadejeje kutubwira yuko kera ego nivyo ndemeranya nawe baraba ibikorwa kandi haba hari abantu bita baranzi genre umukobwa baragutohoza kuva uvutse wiswe kuri umukobwa ukivuka gusa baragutohoza kugenda urakurungara mu rugero bakaza baricisha imbere y'urugo rwanyu bakaraba ko wazindutse gukubura hari ibintu bavuga ngo gukubura ngo inyoni zitarakubona barazinduka nka 5 ugasanga ibarabara ryose bari kubura ariko abakobwa buno munsi ubu sinkibona n'umuntu abyutse ngo ariko arakubura mwibarabara bakubura imbere gusa yujya muryango ariko gusoka portail ngo aje gukubura mu bantu bibaho none ubu unyanaho wewe kuri wewe no munsi bo babarabiki ntamukiriyemo gatoyi aho hambere na Deje yashoboye kuvuga ikintu cy'amasuka bo bakwa amasuka amfete bararaba byaravana n'imiryango hari imiryango yiyubashye bashobora kuvuga ati je ndakwa inka imwe canke zibiri canke zitatu bivanye n'umukobwa umuryango avamo hari uwo bashobora gukwa amasuka bayakwa abigeme baba novuga baciriritse ya kandi hariho umuryango utashobora guturukira bivanye n'umuryango uvamo ukaraba ati none hariya ni kwa mutware kanaka ntivyoshoboka kuko ndashobora gutanga inka zingahe cyane navyo noronka ese no munsi naho niko bimeze oya siko bimeze ngerageje kuraba ico na Deje yavuze naje ndamushigikira kuri ico kuko atwaye ivyo kera nyine byari bihari nuko byari bimeze mugabo ibintu bye tugeze mu ubu siko bimeze antuka ubuntu baza ko baraba ikijanye donc amahera arakunzwe muri iki gihe no apana kuvuga genre ubu kugira bakwe umukobwa canke kugira umunga avuga ati kwanaka nahashimye umugeni nzogenda kuraba ndamusabe kuri uwo mukobwa baba baravyiki bon novuga gutega basha novuga kintu cingeso nacone ndibetse ko navyo babirabamo bakiraba ikintu cingeso ku mwana w'umukobwa bivanye n'ukuntu witwara none erega umuhungu nawe arashobora kubaza iwabo w'umukobwa akabaza ati canke aho atuye akabaza nk'abagenzi canke abandi iyo bazi aho hantu atuye eske imbere y'ujya mwana gute yitwara gute ndiko ndamujana mu nzu imbere no mutwara akaca yumva sinovuga ngo ariko arumviza ibyo bamubwiye mugabo ashobora kumviriza amajambo y'uwo mukobwa bamuvugako ata juste naho yaba yamukunze arashobora kumera kubera ingeso niko nobivuga akabazo ufite ubu uya sico kimwe na kera ariko ubu ikintu basiga abantu novuga yuko barabaye aba materialist ya niko novuga ubu uya ntibakiraba ngo urumva ngo ibiki hari gaha abantu baraba ngo naka arafise amahera afise akazi kameze gute hariho baraba ngo juste ngo ari inzobe harirabura abisa amataye ameze uko ibiki yariza ibintu nk'ivyo nyene bakaraba arakijijwe ntakijijwe urumva nivyo birabira gusa muga ubuya bitandukanye ibintu byo gukizwa bisigaye ahabwo n'abantu bakizwa basigaye bararagize barisigaye baradendebukiwe ntibakiraba ngo barakijijwe araba mbe avisiki ikindi naco abahungu bubu bariko baraba eske naka ni namutwara ashoboye gukora iki ya akabazo gatoyi en fait bavuze ati naka physique urabizi ngaha mu divorce muragabura none uri nk'umuhungu uzokwemera kugabura n'utaca afise ufite kuntu bimeze impamvu baraba ngo afisiki araraba ikintu nivyo duce tugaruka kuri ya nkwano nyene ya cyatugaruka kuri ya po y'inkwano kubera iki araraba je bagira abanyake angahe baza kunyaka 2 millions cenza gukumukobwa 2 millions alors que nta njiza na 5000 niyo mpamvu cyaza gusanga ariko araraba nanje mfume ndaba uwinjiza amahera hama mfume ndamukwa ya 2 millions mugabo mu minsi nanje azoba yinyisuye rega nicyacha harura ya niyo mpamvu bon kuri wewe rero uvuga yuko ku kintu cingeso kidakonda
ushobora kuvuga ngo arigenza neza afise imico mibi iki n'iki ntigikonta muri iyi myaka en fait ukuntu bimeze hari bamwe sinovuga bose hari abaraba ingeso ariko pour le moment isi ahigeze benshi ntibakibiraba ibintu by'ingeso parce que arashaka kwiyumvira ushobora kwiyumvira ngo nakameze gute bavuga mu kintu ngo umuntu ni mugari bavuga ni sinzi ko ari mu kintu sindi umuntu ni mugari akati ndatimbishije bavuga ngo gigorime ngo bavuga ngo vyume mugari negari mu kinyarwanda mu kirundi bavuga umuntu ni munini umuntu aragutse acashiramo ikintu akavuga ati umuntu aragutse rero kazima visi note ibindi bizokwimenya akabazo gatoyi nibariza na Deje nizihe ntambamyi zitatu wowe ubona kuba jeune bifuza kugira mariage zituruka ku nkwano itsambere ikintu ntambamyi ziba ya mbere nuko bateba kurongora kubera bavuga ati je kwana uriya mukobwa naramukunze mugabo bariko bambwira ngo ninzane 5 million asavuga ati jeraho ko ndamuheba reka manze ntenyenye ndabizo 5 million ko ndazironka ico ni cyambere ikindi cya kabiri aca usanga ariko akunda uwo tari gukunda ya nk'ubu gasanga jewe yakunze par exemple agakunda wewe mugabo akacavuga ati none gashaje nuko ko atatsofise uriya mudada nawe avuka kwantuze kwanaka titre batwe bararaba n'umuntu ngo kwanaka avuka kwanaka ati none gashaje nanje ko papa wanje atazwi eske byagenda go acasanga agiye kuvuga ngiye gukunda naka atarasanzwe yo mukunze umutima wiwe wamwerekeza ku uyu muntu runaka ikindi naco ugasanga ariko aba muri condition zitarito ugasanga ariko nk'ubu ugasanga agize nk'umuntu akiyumvira akavuga ati ndiko ndarondera uburyo ugasanga umukobwa amwobrija kumva kubera intuze ya titre yiwe genda tube hariya ya akavuga ati none gashaka ko namukunda naramukoye biki rero reka rence nemera ugasanga bagiye mu buzima bubi alors que yari guprefera ahandi mugayemeye ugasanga abantu bagiye kuba ahantu none urumwigeme n'umusore mwovuga ati jewe ko nakwikundiye nawe ukanyikundira nimba imiryango bavyanse twagiye niyo mpamvu nababwiye yuko inkwano mu bisanzwe sikiguzi mwavuze yuko juste intuze ya ujya mwanya bariko bagira dote bamwe baratanga agashimwe ku mukobwa abana bagatanga ku mashimwe ku muhungu kajya karakwiye niyo mpamvu cavuga ati inkwano rero kubera idakenewe mushobora kuvyubikanira mwebwe mwumva ko mukundana bakavuga ati okay turabwiye umuryango wo kwanaka n'uwo kwanaka bakavugana ngati rero dushingira abana bacu nta bindi bavyanze naho ntagundi umuryango vyanse woca ukora iki wamukunda none rega bavuga ngo uzoheba umunyoko naso ugende kubaka bisigura yuko urabaheba nyene none umuntu wamukunda sisi yatwenga umenga ntari karemezanya nawe sisi ndakugarutse ko gato mu gihe on suppose que ari wewe umuhungu yagukunze bamusavye inkwano z'umurengeri wanyu adashobora kuronka aci avuga ati none kuri wowe ubyifatamo gute ukwemera ukagira bimwe twita guhemukira umuryango ya hari ukundi gucikira kwemera ugacikira canke uvuga ati ciwe ngomani icubahiro c'umuryango afete ntaguciriyemwo ivyo bitandukanye no gucikira paske gucikira ni ugutwara umuntu atabishaka ariko mwavyumvikanye muri babiri no muri leta barabandika muri babiri mugiye muri babiri mukavuga ati twandike erega Felix hari ikintu udatahura hariho n'abantu bacikira ariko pahakwe bakandika gucikira si kuvuga ngo watwaye umuntu utamushaka kuko umuntu niwo mutwara atabishaka bahubwo aho wamfashwe ngubu kera byarabaho kera ugasanga yagukweze canke ugasanga umukobwa aracitse iwabo no rero turiko turavuga gucikira ni hahandi jewe n'umuhungu turakundana sivyo ndamukundana warankunda ariko arambwirije ukuri iti nta mahera y'inkwano uronka nta bushobozi mfise kuno je nkaba ndabizi yuko mu muryango w'iwanje bivanye n'icubahiro c'umuryango ko ndabibona kwakirisha ntibashobora kunyemerera kugenda uko nyene je nca ndamubwira ati nta kibazo tukaca twibanira imiryango itabi rega murashobora kuja mu ikomine bakabandika muri babiri bamaze kubandika mu ikomine rero nta bintu byo gucikiza biba birimwo uko leta iba yakwemereye okay basi reka indira sisi anyishure ku kabazo nari namwerekeje
mu gihe bigenze uko wewe uvyumva gute kubera insiguro na deja ariko aratanga wamunavye nk'uko umenga ntiwemeranya nawe kwico kibazo en fait donc ikintu na deja avuga yuko ewa inkwano ntiyemewe mwikundaniye nibwira uko nta kibazo urumva mugabo jewe nibaza yuko nta gateka kari imbere y'abavyeyi woba werekanye kuko twakuze tuva yuko utegereza gutanga inkwano umwana w'umuhungu ategereza gutanga inkwano uwabo mukobwa ni nayo mpamvu muri ico gihe idatanzwe abavyeyi sinovuga umva ucikiye naho ibaze abavyeyi yumvira iki bategereza kubabara urumva sisi gato ntaguciriye umva na deje yavuze gutya harashobora kugera ka ugasanga umuhungu ntiyanse gutanga inkwano kubera kwanka yanse kubera abona ati mukuri ntayo mfisi kandi nawe umuhungu mukundana ubumuzi ubuzi akora iki akura ngaha yinjiza yabimetswe n'ukuntu nawe ukamutahura ukavuga ati ego vraiment umuntu wanje ndabona yuko ntayafise mwico gihe uhitamwo kumuheba kandi wamukunda canke uravuga ati reka nigire twibanire ko twikundanye ashobora kumubwira ati reka turindire mu gihe sanze naho ubaye nk'ababandi ngo umugabo wanje ni Yesu ufite ikintu gihari muri yo ka novuga ngo ikintu novuga kuri ico oye nk'umuntu akubwiye ngira ndagukwe 2 millions akaca sigara ari 0 francs ku mufuko washaka urubanza rugakogwa neza cane après ukaca usanga kuko après y'ivyo byose urafungura kandi ubuzima burabandanya hama none uzoshubandanya gute ahubwo izo 2 millions mwoziteguramo umugambi Hariho n'abatipu usanga bagara kugira ngo mu bukwe bambona ati jewe nakoze mariage yagakura ugasanga yahereje ko uburyo bwiwe bwose erega d'ailleurs ikintu novuga ibintu byose ko genda vyumva biva ku bwumvikane bw'umuhungu n'umukobwa kuko par exemple genda ashobora gukundwa n'umuhungu sivyo nkabona kankunda kandi nanje nkumva ko ndamukunda twese twimva namwe muri ico gihe ugaca usanga wewe peut-être nta burya fisi aho ugasanga nka jewe par exemple ndafise akantu nkora kanyinjiriza n'amafaranga na makeya muri ico gihe umuhungu akamishuka akambwira ati vraiment nta mafaranga afise yo kuguka pourquoi pas je mu gihe mba mvuga ati umuryango wanje ntushobora kunyemerera kugenda uko nyene barakeneye kajya gateka mu gihe mba ndayafise nkaba ndamukunda pourquoi pas novuga ati reka ndondera izo nyimba ari 3 millions nyimba ari 2 millions ndaguhewe w'umuhungu uzizane byitwe ko ari wewe unkoye mugabo ajana yarondeye wikwe byose byo kundi en fait ico kintu nyine ni hahandi hagaruka ngo yankwana pourquoi pas ayo mahera wari kumuha mutoyagumya mukazoyakoresha mu rugo niyo mpamvu rero novuga ngo umuryango yose ibikwiye gutahura inkwano ça veut dire quoi kuzana amafaranga bisigurika abana bagiye kubaho nabi hanyuma nawe ushimye kuzana amafaranga ngo urumva ngo betegereze umva naho nyine uba wisose pourquoi pas izo 3 millions mutozigumana nyambo ari umukobwa yafise nyamba ari umuhungu yafise hama bakoresha kambi mukabaho neza ariko benshi bitwaza ati nta mwigeme yogenda nk'impene ivuye mu rugo none en fait bavuga yuko umukobwa ntiyogenda nk'impene umuhungu yagiye nk'iki ko atamuhungu atamayera erega umuhungu yaje gutora ntiyagiye ico cyako natahura umuhungu wewe yaje gutora ariko ntabwo yagiye ufite none baba bagiye kubaka ibizo kuvuga ngo gutora erega bagiye sinzi n'ukuntu bisigura vraiment nukuri izo nkwano en fait bimaze kuba nk'ikiguzi ko antuka umuntu mugiye mukicarana mukavugana jewe naka ngumva ngo tumukwa ngaho undi nawe ngo yango asindayemeye bikagenda bavuga ngo kuja mu muhango ntumbaze bakagenda bakavyiyumvira nezo bakazovyiyumvira eske wumva ari bikibaye vya bindi nikiguzi ko bakakibaye dayo mwije niko bakakibaye nakagashimwe kuko agashimwe bavuga ngo zawadi nchochote agashimwe ni wewe nyene wiyumvira ukavuga ati jeje nyene uko mbona naka reka ntange agashimwe kangana ukuntu aho murinze kuvugana umwe ngo zana 5 millions wundi ngo ntayo noronka ngo nukuri bavyeyi ngo mbona ko noronka 2 millions